Nakabwe ngo hariho ibibazo biri mu buzima bwawe, hariho ibibazo bihanze umuryango wawe, hariho ibibazo usengera bikurindiriye kandi bizi yuko ukwizera kwawe ko bikuraho, ariko bigusamaje ukirirwa mu bindi, uzokwirirwa muri ivyo, nta kwizera kugukiza uzoronka. Rero ikintu ushaka kubaza ishengero ry'uno musi, murafise umwanya wo kurimbura ku bikorwa bitangaje canke bihebuje vy'Imana yacu? Erega bene data ngenda barengo systeme du monde yubatswe canke yubatswe mu buryo idaha agaciro Imana. Rero nimba mwiteze kwiza kubaha umwanya ntawe izobaha, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana tubunyakurana ubuhizi. Na hacu tubifata ku nguvu, tugafata umwanya wo kurimbura ku bikorwa vy'Imana. Iyo turiko turarimbura ku bikorwa vy'Imana, bikreya muri twebwe kwaminiye Imana hama imbere ya situation, aho abandi bako baminiye situation n'abantu, tukisanga twizera Imana yacu.